Ndio kama ngo picking nimari picking ya briefing tuikwege tunyarutse hanyuma cyangwa tugire iganiro bivuze ko iganiro kitashika Ishikawe taziza gushika. Ngo cyo ngahura. Hanyuma umuntu je namaze kwimba kumwe ndi mu journalist. Tumubaza. Jewe nje ndakubaza profit. Kuko baciye. Nije nawe mwana mwiza nije nawe shitse muri studio champasa cyo nkubita indirimbo muganshitse muri studio rumva byarahaye nyene rumva cyarabaye agajagaru rihataye kuko rumva byarane narabuze melody ndaburi kina kimwe nari mfise amajambo aho kuyatondeka birananira candagenda narageze sigura ni ibintu bifise ama limit rero kandi kutamba naho ari ukuntu nafata nk'ubu mvyutse mu gatondo nkumva indirimbo yangiye nkaca afata umukobwa ntamba direct mugabo ibi navyo byo kuririmba ni carrière ishaka kubandanya ubuzima bwawe bwose kayibandanya bigukundi story wayandikiye umukunzi wawe canke wayanditse kugira abakundanye by feeling wapi nta mukunzi nandikiye umukobwa nkanje ivyo bikora yemwebwe ugasanga baragukunze biroroshe ubwo buzima ugasanga abakobwa bariko barashaka ko muja mu rukundo nawe iyo mudatari yurimo umva bihora bikororeza bihora biguhama biranyorera ko nanje arabona konze bakanga ko tuja mu rukundo urumva nico kimwe nanje nimba byarankundiye nkabaho nabo baraba rumara uzingo sindaresha bakanyankira baramaze kunyamaswa tambere wanashaka me oya nitwomugira publicité nakugira publicité mu ex natekane gusa icyo nzi byarahetse nigo byarahetse ico mwapfuye oya nabwiye ko ata publicité ndamugirira natekane aje guhindura iki mu muziki w'u Burundi nje kuririmba nje guhindura n'abandi bararirimba umwe agira ivyo wiwe. Hello everybody, what's popping on today? I got body name make sure them members coming the fun but ni BITV ubugira kandi uri mushasha genda kuri YouTube channel yacu gire subscribe ungere genda kuri Instagram gire follow TikTok Facebook page hose ni BITV hose tuba duhari. Uno munsi rero nabazaniye umutumire umuririmbyi akongera akaba n'umudansera ariko ibyo byose araza kubagira ku muriri ubwiwe ariko ico nabamenyesha nuko afise indirimbo shashe twa nije nawe nangira ndabamenyesha mugende kuri YouTube channel yiwe ni Kaifera indirimbo ni nije nawe by Kaifera mubandaye mwiraba mu sharing abatarayibona bayibone mongire mugire comment indirimbo muyigeze kure n'ama challenge mesh guys reka ndamuramutse nawe baramutse hama tubandanye bro meze neza yaga fresh ramutse abakozi ba BITV salama bajama izina ni Kaifera hama nkabandi umuririmbyi yaga Kaifera n'umuririmbyi atuzana indirimbo yitwa nije nawe bro nije nawe abantu bumva iki muri iyo ndirimbo nije nawe yewe gutumwa bw'urukundo ushaka kurimbira umukunzi wawe urimbira wo muri kumwe wese umve n'indirimbo y'urukundo uteza kurimbira umuntu wese wumva ko mwaba we nawe ego nije nawe iyo ndirimbo wayisohoye mu gihe turi ndavuga mu minsi ya romance hari mu kwezi kwa kabiri nimba ntihenze mbege iyo ndirimbo yashoboye kugeza uno mwanya ubona iri kigenda gute ubona abantu bari kuba yakira gute iri kigera nije nawe indirimbo natangiye kwiyumvira yuko nayisora muri ico gihe kwa twari mu gihe cyo cy'ibintu by'urukundo twimije Severant nkaba nabona yuko abantu nyene ari ndibo y'ijye nyine by'urukundo bakavuga ivy'urukundo gusa nkabona yuko ico ari gihe cyiza kuna nakora yakira kugeza ubu ndashima iramaze kubona abantu benshi inshuti abagenzi abatanzi bamaze kuyibona bakayikunda uyumvirije imwe nkabona rasiyo kuyumviriza mba numva ko indirimbo vraiment yakunzwe uko navyifuza ego nije nawe n'indirimbo yawe yakangara niyo ndirimbo yanje ya mbere n'indirimbo yawe ya mbere Kaifera tukuzi nk'umudanseve ndaza kubigarukako ariko iyi niyo ndirimbo yawe ya mbere ndagomba kumenya the first time muri studio byari bimeze gute wandikiye indirimbo urugendo rw'iyo ndirimbo kuva muri studio gushika ukore video gushika n'indirimbo nayisohore niki cyakugoye wabonye gitandukanye n'indi carrière wari urimo
Bon biratandukanye cyane ko je ntavyo narinze sinarinde umuririmbyi singenze je muri studio n'abandi bantu sinarinde ifise n'abagenzi bahataye cyane abagenzi uvuga ngo turavugana ivy'umuziki gico narinze ico cari cyo gutamba bisigura je ndirimbo avant nayikoreye kwa Clovis ari mu bwiza rero ko ntangure kwimbira ibintu byo kuririmba ni yuko naherekeje umuntu agiye kuririmba tutabizi ko yagiye cyandagenda baramishiramo beat cyasanga tushitse hariya cyaririmba cyane kumwe ngo naje noririmba cyo gihe cyo ndazgiwaza Clovis yuko no ririmba acarampara indevu atuzoza nara first time renza muri yo studio yarambwiye umunsi umwe wa gahunda arayimba mukuza je sanzi byo kurimba ngo bigenda uko nakimwe narinze cyo cyo nayifise amajambo nabatse ndandika amajambo y'urukundo bla 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 ti shitse muri studio champasa cyankubita indirimbo ngo nshitse muri studio rumva byarahaye nyene rumva cyarabaye agajagari rumva nahise Clovis yarumva aravuga ati umuntu yaje kwe rihataye kuko rumva byarane narabuze melody ndaburi kina kimwe nayifise amajambo aho kuyatondeka birananira candagenda ariko tutaraja kure turirimba iyo ndirimbo abantu babanze bayumve gato bakumve nka Kayifera disco nije nawe mwana mwiza nije nawe ibihe byose umvamwo nkubamwo turiyumvanamwo umvamwo nkubamwo abakunzi ba BITV mureko murumva indirimbo yitwa nije nawe ubande mwiraba kuri YouTube hari ahigeze hariho n'ahandi Kayifera yabashaka kugera rero mubandanye mwiraba mumwongereze amahirwe nawe mumugire nkuko mwagize abandi baririmbyi tuzi Kayifera muri video naho byari bimeze gute muri video byabanyoroheye cyane kuko urumva indirimbo maze kubona yuko ikona maramaye bwa mbere ngenda kwisohora kwa Clovis nashiye ntaha ndavuga ati je kuvubu ibintu bibaye sindusaba kuyibako nakigenda ndabaza teske bigenda gute cyo cyangwa tubanza kugira ibi hanyuma cyo ndagira repetition kwi nsubira kwa Clovis niba ko namaze hafi nk'iminota 10 gusa mbona yarifashe arashiramo melody cyo ndakubita indirimbo cyo ndiga nasubiye kugenda bampa indirimbo rero muri video rero byaranyoroheye cyane umva nari maze kuba nsanzwe ndi umudanser deja mbona maze kuja imbere ya kamera nari nzi kuntu ushaka kwitwara umva byaranyoroheye cyane kaye yo gutamba na kaye y'umuziki kuri wowe ubona bitandukanye ugereranije naho wari uri mu muziki bamwe mu gutamba byose no muziki mu gutamba hari aho wari umaze kugera kandi hari ivyo wari umaze kubona bitandukanye n'ibiri mu muziki ivyo bintu wowe ubibona gute gutamba no gukora umuziki ubona bitandukanye karere y'umuziki yo gutamba ifise amalimite kare gutambisa amalimite kuko urumva arantu udashika arantushika ukabwa ati jantuka n'umuntu igeze no kumbaza teske niba gufise imyaka 40 ufise nk'abana 3 4 eske uzogitamba mu bubare uzogitamba mu ndirimbo z'abandi eske uzoba uri umugabo afise umuryango bamutumira ngo ngiye mu kabari kana gutambira abantu no urumva ari ibintu ushika ukabwa ati ibintu yarageze bisigura ni ibintu bifise amalimite rero kandi kutamba naho ari ukuntu nafata nk'ubu mvyutse mu gatondo nkumva indirimbo yangiye nkaca afata umukobwa ntamba direct mugabo ibi navyo byo kuririmba ni carrière ishaka kubandanya ubuzima bwawe bwose ukayibandanya bigukundi amikindi naco ni ibintu biri mu buryo ushiramo mitahe kandi kwera nta kintu gishika nta kintu kicijana mba ni ibintu ushaka gushiramo uburyo ukabimiriza abantu bakabikunda umva kare muziki isaba ingufu nyinshi mbwa yo gutamba yoyo isaba gusa kubuze gutamba conyene indirimbo nije nawe ni indirimbo irimo amajambo y'urukundo kandi n'amajambo meza ni indirimbo ivuga ku bakundanye urumuririmbyi abaririmbyi kenshi usanga bakora indirimbo bafatiye kuri true story cyangwa ugasanga bafatiye ku byo babona ndagomba kumenya nije nawe wayanditse kubera ari true story wayandikiye umukunzi wawe canke wayanditse kugira abakundanye by feeling wapi nta mukunzi nandikiye umukobwa nkanje yo bikora yemwebwe umukobwa bituma ngenda ngo ndiko ndandika ivyo wapi nta mukunzi ufise rero wapi gusa cyonzi cyoco ni yuko ndi kandi abantu benshi baramaze kukimba ico kibazo nta mukobwa nuwo bayibaza ko narabeshe nkavuga ko nayandikiye kubera we nari ndamubeshe na indirimbo nayanditse kubera narayishe ndicara numva kuko urumva
nkuko nakubwiye nagiye mu studio bwa mbere ibya mbere birapfa urumva nateza kwandika indirimbo ya kabiri kandi nkeza kuba niyitonze urumva nagiye ndicara ndandika amajambo y'urukundo kuko bikose ndamaze gukundana kandi amaze kubona abakundana ndamaze kubona abakundana ibintu nk'ivyo rero kuba namaze kubibona naricaye ndandika ijambo rimwe kuri rindi rimwe rya kuri rindi rimwe rya kuri rindi hanyuma rivamo indirimbo ariyo nije nawe muga nta muntu yandikiye nkege n'ubibesha nubwo nabibesha mbabarire nawe nayandikiye waje biroroshe kuba uri single nk'umuririmbyi canke nk'umustar wumva vyoroshe kubera hari igihe usanga abakobwa barakunda indirimbo zawe bagakunda ingene utamba ugasanga baragukunze biroroshe ubwo buzima ugasanga abakobwa bariko barashaka ko muja mu rukundo nawe iyo muda atari urimo umva bihora bikororeza bihora biguhama biranyorera ko nanjye arabona konze bakanga ko tuja mu rukundo urumva nico kimwe nanjye nimba byarankundiye nkabaho nabo baraba urumva uzingo sindaresha bakanyankira baramaze kunya amaswata mbere wanashaka menshi urumva vuga urukundo urumva nanjye ndamaze kwihangana kandi nguma nkomeza nivuga nimba ari umuntu yarankunze hanyuma bikanka aleze vema nawe nyene abayeho nko nanjye mbayeho hanyuma ibisigaye navyo ivyo byo kuvuga ngo biranyorohera je nguma mbanda nje ndaba ubuzima bwanje vyabandi ntibindaba gusa ico nzi ico ndeka kurengera uwundi muntu sindamurengera nanjye nimba muga kubijanye ubuzima bwanje n'ubuzima bwanje ubundi nashaka kumurengera ngoma namunga sindabikona aho lasho yawe uherukamo byagenze gute byahenze gute oya nitwomugira publicité nakugira publicité mu ex natekane gusa ico nzi byarahetse nigo byarahetse ico mwapfuye oya nabwiye ko ata publicité ndamugirira natekane gusa naco twapfuye je sinzi ico twapfuye se oya turika okay na gusa ico nzi cojo ahari imana imuheza hire tukiye twamanye byari bikwiye byari bimeze neza naragiye no kuba ndi kumwe nawe gukora umuziki si ibintu vyoroshe ni ibintu bitwara uburyo n'ibihe bindi bintu biri ku ruhande Kayifera akora jewe ndakora sanzwe ndi umubarman ego nkora bon no vuga mixologiste ryakora ama cocktail tuka ntagiye gutamba cyanje mu by'umuziki amafisa numba ndiko ndakora ibintu by'ama cocktail ama cocktail ari abantu benshi babifuza cocktail kameze neza wabwiye ko barman ukora ama cocktail bo gusanga hiye kugira bateste kugako kanze nubwo atandishe reka ndamubwire ko nkora nugatama natama mara promo ndazikora kuri Kasuku kwa wiri yaya mu Kabondo mengo avenue Nganza hagenye bifatanya na ambassade ya Maroc hajyanye ariko navyo biragufasha kubera ufise ikibanza urimo si kuvuga ko mugiye ahubwo nagira ni wowe wigire promotion kubera ari umuntu wavuga ati ndagomba je ndafise urubanza rukomeye gasanga nzamanza z'aba diaspora gashavuga ati ndagomba umwana azi gukora cocktail neza hari gihe yaca yumva nimba ukoreye ahantu akaba amaze kubumva peut-être ntushobora kuja gukorera ahantu heza nkahajya udakazi Numva ko nawe biba bigufashije ni yazazoshima nazogaye Kayifera ubu indirimbo yawe irikitera novuga imara igihe nk'umuririmbyi after y'indirimbo twitega iki mbega uzobandanya umuziki uririmba canke ivyo zo kuririmba uzocubanza vyihoze bibandaniza no gutamba oya nkuko wambajije ikibazo ca mbere baza ko indirimbo ya mbere ya True Story mugabe nkeneye indirimbo ya kabiri zori True Story yoyo nzakwandika True Story kandi zori indirimbo nubwo byo bitabaye kuri je bizavyabaye kundi umuntu ko urumva nkeneye kwandika ikintu kikora ku mutima abantu bisigura ko indirimbo vuba izoza kandi nziza zoryoshe kurusha ya mbere uri umuririmbyi mushasha hariho carrière yo gutamba rero na carrière yo kuririmba ariko reka amagarare hanini kuri carrière yawe yo kuririmba umuziki Burundi urabona ingene uko uragenda urabona ingene uko umeze ndagomba kumenya Kayifera aje guhindura iki mu muziki w'u Burundi nje kuririmba nje guhindura n'abandi bararirimba umwe agira ivyo nje kuririmba n'abandi bararirimba donc nyokora umuziki utaririmba uwitwa umuririmbyi ubujejwe kuririmba witwa umucuraranzi ubujejwe kuvuza witwa umutamvyi ubujejwe gutamba rero ivyo byose birafise impact bigera muri music industry sivyo nanje ngomba kumenya Kayifera intego afise ni kuririmba gusa uzoza kuririmba gusa hama
biherere ngaho nyine muri uko kuririmba. I mean uri kuragira promotion y'indirimbo, uraca ku ma radio, uraca ku ma television, nuko ubushaka aho indirimbo yabigira. Indirimbo igeze kure biraha pourcentage umuziki w'u Burundi. Sibyo ndagomba kumenya rero niyihe ndota afise ku muziki w'u Burundi Kayifera. Je no kuri icyo cyambere nipfuza niko ibintu bikorwa byanje byo kondwa. Sibyo nkene yuko icyambere natanga umuziki mwiza. Umuziki mwiza atari wa muziki wo kujana nuko ngo kanaka umuziki mba ari umuziki wari wese wumvise avuga ati ego raryoshe. Sibyo hari indoto afise sinoza kuvuga ngo mfise indoti zizi ivyo ndaza byararengeranya abantu. Nta muntu kiraza kuyimvira ibya cyane vyakure ubanza kwimbira ivyo urimo. Ico nipfuza no munsi kuba kino kizima. Hanyuma abantu cyo babona basaba gusa ni kunshikira nko bashigikiye abandi. Hanyuma bagakunda ibikorwa byanje. Hanyuma hano nipfuza kuzoshika. Sinshaka kuvugisha amajambo nshaka kuzokoresha ibikorwa. Ndibaza indirimbo nje niyakundwa mukayikunda hanyuma nkakora umuziki mwiza mukawukunda n'abandi bateza kuwukunda. Hanyuma aho dushaka gushika nabo nyene muzohibonera. Sima kandi ahavuge. Mwese muzohibonera. Turamaze gukora mu video menshi no kuraririmba mu video y'aba star. Nawe uraje kuririmba. Mbega niwaba umustar mu vyo kuririmba uzobukija gutamba mu yandi ma video y'abandi ba star nk'umukozi agiye gutambira dufate nk'ubu muririmbyi kana karaguhamagaye Kayifera ngutambe mu ndirimbo yanje ubona uzo ukivyemera mba sinavanisha ibintu ntaziko bizoba umva ibintu bitaramba ko sinavamenyesha kibaza ati ngo niko kizogenda uko urumva icyo gihe ntikiragira ngo uko natangiye kuririmba nta muntu arambwira ngo ingutambe ubwo sinavanisha ari gihe usanga ampamagaye nze kumutambira gasanga muri situation yo kuba nshaka kuja muri ivyo bintu cyangwa sanga arampa nk'uburyo nkabona yuko ubwo buryo ndabukeneye gasanga mbaye oblige umva usanga ni handi usanga nimba no musitakwishije ngo sinzojayo nkaba ndakubesha cyangwa nkabwira ngo nzojayo gasanga ejo bihindutse singiyeyo urumva je kenshi sinkunda kwiyumvira ibintu bitaraba yego nivyo gupanga kazoza kawe kwiyumvira ibiri imbere nivyo biteye imbere muga gikuru je ndakunda kuba focus ku bintu mba ndimo. Uri umuririmbyi hari byinshi bigora abaririmbyi. Umuntu yogufasha ibiki n'ibiki biroroshe kuma amahera yonyene ni na promotion urumva nk'ubu deja nkeneye amahera gusa yindi ndirimbo mba nkeneye amahera yo guhindura ubuzima deja nk'uwambonye ijya ari muri bus yarantwenze ndavuga ati bro indirimbo ya mbere bro mushika sase gufata bus nabasari urumva ibyo rirasari urumva rero urumva nk'ufasha n'akamodoka noshiyo urumva ibintu byinshi n'ibintu bifise ingorane urumva akanukose kaba kari mu nsoriza n'umbonye ryari nibereye ahantu ndiko kare byari binyoroheye naragenda mu kabare nkatamba nkaryoherwa bishitse nkaborego mugumborewe batangura kunjya amasano nk'umengo ndamenje urumva gasayisha umva nta kintu kimwe kiba kimeze uko gusa ikintu je shaka kumfasha ni uko bomfasha uburyo bwa mbere nabwo nta kindi iyo mfashije uburyo bishabinyira gufata ikorwa byanje nkabitunganya ku murongo hanyuma igice kabiri naco mba nkeneye promotion gikorwa canje je ndakunda umuntu agira ikintu gikwiye ku mutima kuko urumva je mfashije indirimbo iryoshye igire promotion apana kurindira yuko umuntu arenda kukwinginga no turabarundi twe dushaka gushikana igihugu cyacu kure bisigura rero indirimbo yikunde uyigiye promotion uyishikane n'abandi batari bayikunde. Mu kurangiza ndagomba ubwira bari ko badukurikirana cyane babwire ku mbuga zawe ingene bogutora ufise ibikorwa byinshi ubukeneye ko babona tubwire ingene bogutora hama ucu tubwira n'akajambo mu gusozera. Jewe kuntora ni Kayifera Kayifera rero birakunda kugora abantu kubagira kamwe n'iki mugabo basema Kayifera nice AIWFRA hanyuma yaba Instagram nuko nitwa nyene nitwa Kayifera hanyuma kuri TikTok naho nyene nitwa Kayifera na page ya FB nitwa Kayifera urumva hose ni Kayifera umva ntacyo hindura hanyuma kucyo nakubwira abatwadukirana yuko indirimbo mugende kwiraba iraryoshe narayanditse nayitondeye hanyuma mushigike nko mushigikiye abandi hanyuma ndazi tuzatukiri kumwe sijya mbere sijya nyuma tubonanye ndazi yuko mwashigikiye turi hamwe twese byose bizokunda. Bakunzi ba BITV nari kumwe na Kayifera abo hosting nko bisanzwe ndabasaba kubandanya mukurikirana indirimbo yiwe yitwa Nije Nawe kuri YouTube yiwe ni Kayifera, Instagram ni Kayifera, TikTok ni Kayifera, pote ni Kayifera hose ni Kayifera. So ndabetse ko muri BITV dufise BI production tunafise videography, photography, graphic design ibyo byose umuntu abyifuza turabimukorera kandi neza cyane
umuntu yifuza quality imeze neza haba ku ma video cyangwa ku mafoto arahawe ikaze ndazi mufise imanza nyinshi ni muze tubatunganiriza imanza zanyu zisa neza turabakunda cyane ciao ciao